Mwebwe bene data mudukurikirane haje Michel Muhayimana ntunge kuba kaze mwese biganiro kuri kubohora biganiro cyo kubafasha gukora mu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo rero ntunge kuba kaze ntunga no gushima umwami wacu Yesu Kristo doha akajyo keza bwadusangire ijambo ry'Imana inyuma y'igihe kinini tumaze tutabaha audio ako canca tubaha ama video rero ndiza yuko ama video atandukanye tumaze tubarungikira yabafashije kandi namwe mwayahaye abandi rero uyu munsi tugatangura icigwa gishasha icigwa twise ukuri kuvyerekeye uburake bw'Imana ni icigwa n'abamenyesha ko dutangure ariko tuca turamera nk'abagihagaze gatoya dutangura ama video ariko uyu munsi naga tugitangure iyi ni inyigisho ya mbere ni intangamarara ariko imbere yuko dutangura icigwa naga dusenge naga tugisenga kugira ngo uzocumviriza wese uyu audio izoshikira akagwa mu matwi bakayumviriza izi mwereke Kristo kadusenge data mwiza Yesu ndagushimiye urakoze ndagushimiye ku buntu bwantu kugeneza kwawe urakoze mwami Yesu kwa kino cigwa twige icigwa twise ukuri kuvyerekeye uburake bw'Imana ndazi ko ari inyigisho yigishwa mu buryo bwinshi butandukanye ko mwami ndasenze uzude kuyikominika mu buryo bw'ubuntu bwawe n'ubugwaneza bwawe ku buryo uzoyumva wese atabona uburake ahubwo abona ubuntu bwawe no kugeneza kwawe abona ubugwaneza bwawe dutera kwihana urakoze mwami igishoro nshimwe bibi vyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Rero ndabaye kaze cyane mu cigwa cuno munsi ni inyigisho ya mbere partie 1 ndiza yuko kino cigwa kizobafasha cyane ni cigwa nizera yuko mbeshe mufise ku bibazo mwabifise ku bibazo nakize ku bibazo iyo tuvuze ngo uburake bw'Imana uburake mbega uburake ni iki abantu benshi baribaza ico uburake kumbura ku bantu batamenyera ikirundi tovyita ugukara kw'Imana canke ishavu ry'Imana iyo wumvise gukara kumva ishavu wumva ikintu kibi umuntu yumva ikintu kibi kibishe kitaryoshe sikarite ni ikintu kibi ku muntu iyo tuvuze ngo uburake bw'Imana twumva ingaruka zo guhana Imana kwihana iyo umuntu yavuze ngo uburake ni mu nsobanuro y'amajambo ni kigumbagumba Imana igaragaza bivuye ku kintu kibi cakozwe ako caje no kugira Imana icitse ukugororoka kwayo justice yayo ni kigumbagumba ni emotion iyo umuntu afise ngo naka afise uburake hari abantu bashavura gushavura birasumbana sinzi ko mubizi hari bashavuka mengo bumenagura ibintu ahubwo nakubena nakabimena hakaba n'umuntu ashavura akamera nk'ushavuka yibona mugabo ntakankame ntajyana umutima hari abantu iyo bashavuye umengo ni bikoko badashobora kwigumya ubwo nibwo burake iyo uvuze ngo uburake bw'Imana bugendana n'igihano bugendana n'uko Imana ibishagushitsa ugoroka kwayo muri make Imana irafise ivyikunda irafise n'ivyo yanka ivyikunda iyo umuntu abikoze Imana irashima iyo ivyo yanka iyo umuntu abikoze Imana iramuhana kubera Imana iragororotse iri juste ishaka ko n'ibintu byose biba juste ibintu bitunganye bigororotse rero muri Bibiliya barigisha uburake bw'Imana si ikintu bitare muri Bibiliya kandi ikindi kintu bashobora gutahura nuko iyo harimo uburake harimo ico cyo kuba irrité harimo kurakara kwinshi cyane Imana igaragaza mu uburake rero nje tuma hari ikintu gitandukanye cyo gutandukanya uburake bw'Imana n'uburake bw'umuntu uburake bw'Imana buhagaze mu kugororoka ariko uburake bw'umuntu canke la colère de Dieu mu gifaransa canke the wrath of God mu congereza bihagaze mu kugororoka uburake bw'umuntu nawe bw'umuntu bahagaze mu kugabitanya bahagaze mu kintu kibi biva mu mutima mubi ntibiva mu mutima mwiza ntibiva mu rukundo Imana ivuze ngo uburake nuko biba byavuye muri justice ya mu kugoroka kwayo mu buntu bwayo mu mana bwayo mu rukundo rwayo rero ikintu gitandukanya umuntu ntashavura kugira ndashaka gushavura umwana wanje nuko haba habaye ikintu kibi ndashaka kumushavurira canke mukamugira uburake nkanarenza n'urugero ariko yashaka kumuhana no kumukosora kugira ngo agire ingeso nziza n'igihe ushaka gusanga n'umuvyeyi mubi abana bawe bakona bakiruka bakora bakumva ubwoba kubera uburake bwawe umva ntivyavuye mu kintu ciza kugira umuvyeyi ashaka gukosora umwana wiwe agashavura kugira umuntu amere neza agire ingeso nziza n'imico myiza n'Imana uburake bwayo ntibuva mu mutima mubi ntibuva mu gukora ikibi buva mu kugororoka ko imeze neza iragororotse ishaka ko n'abana bayo n'abantu bayo yaremye bagororoka bamera neza rero aya n'amajambo y'intangamarara nko ndavuga sinza kuvuga
amajambo menshi uyu munsi, ariko cinagira mvuge tuzoshobora kuraba kino cirwa. Mbega Imana igaragaza uburake bwayo gute mw'isezerano rya kera? Mw'isezerano rya kera turabona uburake, hama turaba mw'isezerano rishasha. Mbega mw'isezerano rishasha nayo ubwo burake bw'Imana, iyo koreha y'Imana igaragara gute mw'isezerano rishasha? Mbega uko vyayimeze kera niko bimeze uno munsi mw'isezerano rishasha muri Kristo Yesu? Iki cirwa kizotandukanya ivyo bintu bibiri, kizotandukanya isezerano rya kera ingene Imana yarakara n'ingene yashitse uburake bwayo, koreha yayo ingene yagaragara, no mw'isezerano rishasha ingene iyo koreha yayo imeze. Kuko uno munsi hari abantu bigisha, kandi ndavyigisha kenshi, ivyo mvuga ni ibintu nigishije, ngo inkoni y'Imana ngo izogukubita, ngo inkoni y'Imana ngo iramukubita, ngo uri kwegera inkoni y'Imana, ngo uburake bw'Imana. Ukumva uno munsi umuntu aragaze imbere y'ishengero y'abantu bavutse ubwa kabiri, ikamena n'abataravuka ubwa kabiri, ababwira uburake bw'Imana. Sinshobora kwibakira ngana nagiye mu mwaka wa 2005 gishika igikorane ca mbere Gihanga, haza abantu amajana, hari huzuye ku kibuga. Hama muco gikorane ndagikoresheje, ndibuka neza yuko nkababwiye inkuru nziza, nababwiye uburake, nabwiye ko Imana izobatwara umwuzure w'amazi, ndababwira inkuru y'umwuzure w'amazi ya Nowa. Bene data, abantu baragira ubwoba, haje abantu ngira 500 ngo baje kwakira Yesu. Sinari nababwiye inkuru y'urukundo rw'Imana, nari nababwiye uburake bw'Imana. Kandi mwibuke mu burake harimo n'urukundo, biva mu rukundo. Ariko ngana nabivuze ndavyibutsa nkasubira inyuma, ndibaza mbega abantu by'ukuri bakiriye Yesu cyangwa bagize ubwoba. Kuko Igihanga haruka gutwara amazi, umwuzure w'amazi, ncangenda muri ico ginyuma yaho nk'ameza ngahe, abantu bari mu gihe c'umubabaro, ndababwira ibintu batera ubwoba basanzwe bazi, baca baragira ubwoba. Bene data, ni gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Uburake rero tuzovuga ko cane mu buryo bwiyaguye, dushaka kuraba ico isezerano rishasha rivuga n'isezerano rya kera rivuga, ku buryo kuvanga ibintu. Rero umwami Yesu abagire neza, senza kubicisha amajambo muri no nyigisho ni intangamarara n'introduction, ndasenze ngo umwami Yesu azagufashe uza wumvize zino nyigisho, ntizoba zirezire ariko zizokugura umutima wawe, zikugura amaso y'inkamu yawe, ushobora kubona ubuntu n'urukundo by'Imana muri Kristo Yesu. Aho Imana utayibona nk'igikoko, aho Imana uyibona nka papa, umuvyeyi. Hari abantu badashaka kwita Imana papa kubera mwagize ba papa wanyu babi, canke mufise papa wanyu babi, canke mutanabazi, ariko ico gihe uzohindukira mu data, ndagushima ko urukundo rwawe ari rwinshi, uburake bwawe ari ubwokosora, ari ubwira neza, atari ubwo kononera abantu. Uyu munsi mwiza, mwami Yesu abaganirize kandi abahishurire ico yakoze mu rizima mu Kristo Yesu.